Ku itariki 11 k'ukwezi kwa 11 ari nta gihindutse intamba mu rugamba zizakina umukino uzahuza Uburundi na Mauritania in Nouakchott. Ni umukino iyi kipe igomba gutsinda kugira ngo Uburundi bwizere kuzajya mu mikino ya Afurika y'umupira w'amaguru mu mwaka utaha, akaba ariyo mpamvu igiye gukora iyo bwabaga. Dushoboye kuzitsinda tugashobora gutsinda Mauritania hariya, tugashobora gutsinda nonga cyizere cyo kuba karife kizoba kigarutse. Nico gituma tugiye gukora ibishoboka byose turabe yuko izi match zibiri tugiye gukina tuzoshobora kuronka intsinzi. Ubu ni Jimmy Ndayizeye, umutoza w'intamba mu rugamba. Abigaga muri kaminuza y'icungamutungo n'ibaruramari mu Rwanda babuze aho berekeza, aho imariye gufunga imiryango kubera ibibazo by'ubukungu. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi n'amakuru ya siporo n'imikino twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure ya radiyo yanyu. Reka rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriye kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, gakeye neza? Gakeye Eugenie. Umurepublikane yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Walter Bush ejo ku munsi w'Imana yarakeje uwatsinze amatora yo mu ndwi iheze Joe Biden, avuga ko uwo mudemokrate yatowe yatsindiye akaryo ko kuyobora no gushyira hamwe igihugu. Perezida Bush yatwaye Amerika kuva muri 2001 gushika mu 2009. Yavuze ko afise ivyo adahuriza ko na Joe Biden muri politike, ariko ko amusengeye kugira aze aroranirwe. Yavuze kandi ko yiteze kuzomufasha mu buryo ubucanke ubundi uko azoba ashoboye. Perezida Bush kandi yaratelefonye uwuzobicegera ca perezida Kamala Harris aranamukeza. Bush yavuze ko ashimiye Biden ku butumwa yashikirije bwo gukunda igihugu ku mugoroba wa ku munsi wa gatandatu, igihe yariko avuga ko yatsinze perezida ariho iki gihe umurepublikane Donald Trump. Inyuma y'iminsi ine aharurwa amajwi yavuye mu matora yabaye ku munsi wa kabiri hamwe n'amajwi y'abandi batoye mu ndwi z'imbere yaho. Tukivuga kuri ayo matora, abategetsi bo ku mugabane wa Buraya baragize ico bashikirije mu buryo bwo gushigikira bongera barakeza Joe Biden ku ntsinzi yiwe kuri Donald Trump mu matora yabaye muri Amerika. Bongeye baranakeza uwuzoba ari cegera ciwe Kamala Harris ku ntambuko yinjiyemo. Inyuma y'iminsi bari bamaze barindiriye irangira ryo guharura amajwi, umugabane wa Buraya ufise ivyizigiro ko hagiye kuba ibihe bishasha by'imigenderanire na Amerika. Perezida wa komisiyo y'umuryango wa Buraya umupfasoni Ursula von der Leyen yarakeje abagiye kuzoba abategetsi bashasha ba Amerika. Yavuze ko ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari inshuti kandi bafise ibyo bakorera hamwe. Perezida w'inama nshingamateka ya Buraya David Sassoli yavuze ko isi ikeneye imigenderanire ikomeye hagati y'ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe no kongera kuvugurura imigenderanire izoshobora guhangana n'ibibazo by'iki gihe. Abandi n'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, chancelier w'Ubudage Angela Merkel, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe n'umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Giuseppe Conte, umushikiranganje wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu barashimikiye ku migenderanire myiza bifuza ko yokomera kuri iyi leta nshasha igiye gutwara Amerika. Ku mugabane wa Afrika, abanyagihugu baharurwa mu majana barataye imihana yabo mu ntara iri mu manuko bushira uburengero bwa Cameroon ahavugwa ururimi rw'icongereza. Ni nyuma y'aho abaroberi bahatereye bakica umukuru waho baganaturira ikirimba ciwe ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Abakuru b'iyo mihana bakekwa gukorana na leta nkuru ya Cameroon mu kurwanya abaroberi baratewe n'abakekwa ko ari abaroberi nyene. Kuva iyo ntambara abakuru b'imihana barenga 11 nibo bamaze kwicwa, abandi 17 banyurujwe ariko barongeye kurekurwa. Muri Ethiopia, umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Abiy Ahmed yarasubirije umukuru w'ibiro bya gisirikare ejo ku munsi w'Imana
mu gihe ibitigiri by'abasirikare bakomerekera ku rugamba byiyongera mu mishamirano imaze iminsi 5 mu ntara ya Tigrinya iri mu buraruko bw'igihugu. Abiy kandi yasabye amakungu gutahura ibikorwa bya gisirikare yatanguje mu ndwi iheze k'umugambwe TPLF utwara iyo ntara yawagirije kurondera guhungabanya igihugu. Papa Francisco yasabye Ethiopia kwirinda intambara iciye mu bigwanisho, abasaba gusenga no kuganira hagati yabo. Umukuru w'intara ya Tigrinya Debretsion Debremikael yasabye umuryango umwe bwa Afrika kwerekana uruhara rwawo mu kubuza Ethiopia kugwa mu ntambara hagati y'abene gihugu. Aya makuru atangajwe mu gihe abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu muri ico gihugu bavugiye ko abasirikare hafi 100 bariko baravuga ibikomere mu bitaro byo mu ntara ya Amhara. Aloyizi urakoze kutugezaho aya makuru. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugarutse ku byerekeye amatora muri Amerika, Aloyizi Bigirimana yaraye avuganye n'umunyamerika ukomoka mu Rwanda Brian Thompson utuye mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo y'igihugu, amubaza uko yakiriye ijambo Joe Biden yatangaje yakira intsinzi ye. Yari ijambo rikomeye cyane kandi rihumuriza abene gihugu ko bagomba kwitegura amahoro mu gihe kizaza, mu gihe azaba yafashe ubutegetsi bwa nyabyo ku itariki 20 z'ukwa mbere muri 2021. Yari ijambo rikomeye kandi iyo wamurebaga abonaga ko nawe ari ibintu ashyize ku mutima nyuma y'imyaka ine twari tumaze turi mu gihiragiro cy'ibibazo byinshi byatewe n'uyu muperezida uvuyeho. Egome Bwana Thompson, uretse iryo jambo Biden yavuze ku munsi wa gatandatu, mwiteze iki none kuri iyi ntsinzi mu minsi mike iri imbere? Ibyo twiteze ni byinshi ku giti cyanjye, ntabwo ko bikabije no kuba byinshi, kandi n'abandi ari abenegihugu hano muri Amerika no ku isi ndetse ndakeka ko biteguye byinshi, kuko amahoro abonaga atari menshi muri kino myaka ine ishize. Amahoro yagiye aba make mu gihugu ndetse n'amahanga akagera hanze. Hari hayeho ibindi bibazo byo mu buvuzi kubera COVID-19 ibaho, ariko ubutegetsi bushaka gusa naho buyubikira kugira ngo abantu batamenya uko bigenda. Ubwo rero nkakeka ko muri no myaka igiye kuza hazabaho impinduka y'ukuntu noneho hazabaho ingamba zikomeye cyane ku buryo iki cyorezo twazagira icyo tugikoraho. Habayeho ubwicanyi bukabije twabo twakita abanyakamwe, ubwo no kuba minority, ariko cyane cyane ku birabura ndabonaga nkaho nta demokarasi n'imwe yari ikiriho, nta burenganzira bw'umuntu bwa bukiriho. Ubwo rero kubona gutera ko uburenganzira butuma umuntu bugiye bugaruka hano, umwirabura akagenda ko mu nzira yumva ko afite amahoro, ubwo numva ko ari ikintu gikomeye cyane kinejeje. Hari abanyamerika barenga 70,000,000 biboneka yuko batoye Donald Trump, none musanga Joe Biden na Kamala Harris bagiye kuzokorana, bazokora iki kugira ngo banezereze abo bantu barenga 70,000,000 batabatoye? Abo bantu kubanezeza ni ibintu bikomeye. Ubwo nagira ngo mbwire ko mu kanya umukobwa wanjye yari mu modokari, noneho abona bamwe muri abo ngabo izo 70,000,000 ngo bafashe umuhanda, mbese bigaragambya nka kwa kundi kwintera hamwe se cyangwa se mu bindi bihugu ukuntu bakora ibintu by'iterabwoba. Iyo rero kugira ngo unezereze nk'abantu nk'abariya twita ababeza nguni mu bikorwa bibi cyane, ni ibintu bikomeye, ariko bizakunda kuko nkeka ko uyu ni umujinya bafite w'impinduka zibaye kano kanya.
ariko uko iminsi izagenda yiyongera bazabyemera. Icigwa mubona aya matora yo kwereka isi canke abanyamerika ubwabo n'icahe? Icyo yabireka ni uko icya mbere ni ukubanza gufata waba umuyobozi uwo ari we wese, mbere turavuga cyane cyane hano muri kimara Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yuko umuyobozi uwo ari we wese agomba kumenya icyatumye ayoborwa akamuyobozi. Natwe tw'abirabura n'abandi b'abanyakamwe muri kino gihugu, icyo twiteze cyane ni uko tugiye kugira agahenge ko kubona umukuru w'igihugu atatwumva, ahubwo ashaka kuduteza abantu nk'abariya bitwara ukundi kuntu. Amahanga yo nayo ni ngombwa ko azagira icyizere, kuko ntabwo ari twebwe twenyine yahohoteraga amahanga. Brian Thompson ni umunyamerika yamuka mu gihugu cy'u Rwanda, akaba muri leta ya Georgia. Turabashimiye muri aka kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Aloyizi Bigirimana urakoze. Tugenda nko mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, duhereye mu Rwanda. Nyuma ya kaminuza 3 ziherutse gufungwa na leta y'u Rwanda zishinjwa imikorere mibi, indi kaminuza iherutse gufunga imiryango yo ivuga ko ari ikibazo cy'ubukungu butifashe neza. Abigaga muri iyi kaminuza y'icungamutungo n'ibaruramari bavuze aho berekeza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi i Kigali mu Rwanda. Iyi kaminuza izwi ku izina rya Kimu iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Mu itangazo yasohoye yatangaje ko ifunze imiryango kubera ibibazo by'ubukungu ndetse isaba abayigagamo kwishakira andi mashuri. Ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwatangarije Radio Ijwi ry'Amerika kwihomba ry'iki kigo cyabo ryatewe n'umwenda iyi kaminuza yafashe mu mabanki, ariko ngo icyorezo cya COVID-19 nacyo cyongereye ibibazo. Ku ruhande rw'abanyeshuri bo bavuga ko bakiri mu gihirahiro kuko bataramenya aho berekeza. Nuko Kimu yatubwiye ko ihagaritse ibintu byo kwigisha kubera ibibazo ifite by'amafaranga, ariko ikibazo dufite bari kutubwira ngo barimo bamwe bimenya amanota kubera ko batabishuye. Urumva rero twabuze amatranscript, izindi kaminuza zaratangiye kwigisha, twahamagara barimo bakatubwira ati ntabwo bari butanga amanota kubera ko batarishuka, ariko ntacyo dufite twabikoraho utarabona transcript se n'ibandi bakwakira. Ikibazo dufite uvuga ngo nizo transcript nituza kuzibona ibindi bigo biraza kudusaba gusubira inyuma, ahubwo twebwe ikintu twasaba nka heke yare buryo yadufasha bwo gufata transcript tukijyana ku kigo warusigaje amasomo 3 cyangwa 2, kandi uko tubize amategeko ya heke uvuga ngo iyo urekrashije ukajya kuri indi university bisaba kwiga 50%. Ubwo rero urumva yuko ni ikibazo gikomeye twebwe nko ku bantu twari dufite dusigaje amasomo make, rero badufasha bakadukurikirana ikibazo cyacu kugira ngo ibintu bigende neza natwe tubashe kwiga. Icyo twifuza nuko batubwiza ukuri bakatubwira ngo ibyarananiranye mugende mushaka ibindi bigo, niba tuzasubira inyuma nabyo tukabimenya. Iyi kaminuza yashinzwe na Bwana Peter Rutaremara witabye Imana umwaka ushize. Umugore we Madamu Kayisengerwa Rachel wasigaranye ubuyobozi avuga ko urupfu rw'umugabo we rwongereye ibibazo muri iyi kaminuza. Yemeza ko bamaze amezi agera ku 10 badahemba abarimu. Ku ishuri rero twabaye duhagaritse kubera ibibazo twagize by'ubukungu. Twafashe inguzanyo twubaka amashuri, noneho abanyeshuri baragabanuka, hazamo n'ibibazo bya corona, mbese biba birebire tubura amafaranga yo kwishyura. Ariko byatangiye na mbere ya corona, gusa nyine corona ijemo biba birahuhuka nyine kubera ko twamaze amezi 6 yose dufunze tudakora. Ko banzu batubwira ko batarimo guhabwa amanota yabo kugira ngo bajye gushaka ibindi bigo, byo murabafasha iki nk'ubuyobozi? Turimo kubafasha, ikibazo cy'amanota turakizi kubera ko hari abarimu batinze kuyazana, ariko ejo dufitanye inama nabo kugira ngo tubabwire bayihutishe bareke gukereza abanyeshuri. Abarimu barimo kuvuga ko ngo bashobora kuba batazayatanga kuko batarimo guhembwa imishahara yabo. Mubarimo imishahara ingana gute? Tubarimo imishahara y'amezi 10, ariko tubirimo kuko turashaka kubishyura vuba nabo bikava mu nzira. Turashaka guhura nabo ejo tukababwira bakazana amanota. Umuyobozi w'inama ishinzwe amashuri makuru mu Rwanda Mukankomeje Roza aganira na Radio Ijwi ry'Amerika yasobanuye ko iki kibazo kigiye gushakirwa umuti mu buryo bwihuse. Uyu muyobozi yumvikanishije ko abarimu badakwiye gufatira amanota y'abanyeshuri kuko nta ruhara abana bagize
bagize mu ihomba rya kaminuza bigagamo. Abarimu bafitanye kontra n'ishuri, niba ishuri ritabishyura ntabwo bagomba gufata abana ngo bafateho ubugwate. Bafite uburyo bwabo, niba umuntu mufitanye amasezerano iyo atayubahirije ugana minisiteri y'abakozi cyangwa se byananirana ukajya mu nkiko, ariko ntabwo bari bufate amanota y'abana kuko amakosa ntabwo ari baturukaho. Icyo nacyo ishuri ryemeye ko kigiye kuganira nabo kugira ngo barebe uko bagikemura. Iyi kaminuza ifunze imiryango nyuma y'izindi 3 zafunzwe na Minisiteri y'Uburezi mu mezi 3 ashize, harimo Christian University of Rwanda yari yahawe Umuremyi Pierre Damien ubu uri mu maboko y'ubutabera, College Indangaburezi ya Gitwe na Kaminuza ya Kibungo. Izi kaminuza leta ivuga ko yazambuye uburenganzira bwo gukora kuko hari ibyo zananiwe kuzuza kugira ngo zikore mu buryo bwemewe n'amategeko. Abanyeshuri bari basanzwe biga muri iyi kaminuza ya Kimu yafunzwe bagera ku 1000, baje biyongera ku bandi 2000 bigaga muri za kaminuza 3 ziherutse guhagarikwa na leta. Aba bose bakaba bifuza kubona izindi kaminuza zabakira bagakomeza amasomo yabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Muracyari kumwe na Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino. Reka tuyahere mu Burundi. Ku itariki ya 11 y'uko kwezi Nouakchott muri Mauritania mu mukino uzahuza icyo gihugu n'u Burundi, intamba mu rugamba zigomba kuronka intsinzi kugira ngo u Burundi bwizere kuzajya mu mikino ya Afurika y'umupira w'amaguru yo mu mwaka utaha wa 2021. Umutoza mushya w'intamba mu rugamba Jimmy Ndayizeye amenyesha ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo uwo mukino bazabashe kuwutsinda. Inkuru dushyikirizwa na Desire Tungimana uri Kigali mu Rwanda. Kuri no wa mbere mu ijoro atagihindutse niho mu gweserukira gihugu umupira w'amaguru w'u Burundi intamba mu rugamba uza gufata urugendo ugana Nouakchott muri Mauritania, aho Burundi buzokina urukino rugira 3 mu rukurikirane rw'inkino zo kurondera imigwi izitabira igikombe cya Afrika cyo 2021. Jimmy Ndayizeye umumenyereza mushasha w'intamba mu rugamba yasubiriye Olivier Niyungeko yahawe inkino zibiri, ubwo kuwa 11 za kuno kwezi Nouakchott muri Mauritania n'ubwo kuwa 15 Bujumbura bahura n'ico gihugu nyene. Amenyesha ko imyiteguro yifashe neza. Jimmy Ndayizeye amenyesha ko kugira bizere kuzobandanya muri ayo mahiganwa ya Afrika bategerezwa gutsinda izo nkino uko ari zibiri. Nivyo uravye novuga yuko tutatanguye neza, twarakinye match zibiri. Match ya mbere muri Centrafrique turatsindwa, match ya kabiri ngaha na Maroc iradutsinda. Novuga yuko tutarati icizere, haracasigaye inkino zine. Novuga yuko tugiye gushira inguvu zose muri izi match zibiri za Mauritania. Imachi ubiravye mu biharuro uravye ingene zipanze, dushoboye kuzitsinda tugashobora gutsinda Mauritania hariya, tugashobora gutsinda nonga cizere cyo kuba karife kizoba kigaruse. Nico gituma tugiye gukora ibishoboka byose turabe yuko izi match zibiri tugiye gukina tuzoshobora kuronka intsinzi. Mwomenya ko kugira abakinyi b'intamba mu rugamba ntagira ibibazo byo kuba bagarutse Bujumbura mu rukino rw'igenekezo rya 15, urongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Reveriano Ndikuriyo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kundwi iheze yamenyesheje ko igihugu cyahisemo gukodesha indege izokura abakinyi n'abaherekeje mu Burundi urukino rwa Mauritania rurangiye ikibagarukana kugira babandanye kwitegura tankomanzi. Ikindi cyamenyeshejwe kuri urwo rukino nuko mu gihe Uburundi bwahora butwara abakinyi 18 muri kino gihe bazotwara abakinyi 25. Jimmy Ndayizeye yamenyesha ko muri kino gihe cha Covid ari kuhagabira kuko mu gihe hogira abakinyi batogwa iyo ngwara badafisa abasubiriza byo hava bitera ibibazo, ari naco gituma bitwaje abakinyi benshi. Muri basketball naho umugwi wa Kerne inyuma yo gutsinda New Star ku manota 70-32 ubandanya kugumana ikibanza ca mbere, ukaba utaratsindwa na rimwe mu nkino 6 maze gukina. Arsene Mfuranzima awumenyereza amenyesha ko aho bageze uno munsi babikesha abakinyi bitanga n'indongozi ziguma hafi yabo. Nibaza yuko ari gikorwa cy'abantu benshi batandukanye, harimo abamambre n'abandi bitanga kugira ngo abakinyi bashobore kuguma bari mobilize muri entraînement, kuko match zitegurirwa muri entraînement. Hanyuma ikindi naco umuntu nibaza yuko ico twagarukanye ni defense iri solide ku ruhande rwacu, kuko ni no mu bihe vya kera nivyo byamye biranga kera. Muri New Star hoho bamenyesha ko batsinzwe kuko hari bibanza bigicumbagira.
Christian Shimirimana amenyereza uwo mugwi akabakinyi baracabura vyinshi. Kintu twabuze kana ngore kuri defense yacu ni ari twari mawuda cyane kuko urumva nk'abapivo bacu mu minota ya nyuma bakwije kandi kera dutwaye amadebo cyane en plus de ça kena ifite todo réussite nini cyane ku ma mid distance na mashota 3 points ico nico cyane cyatumye kera ni dutsinda. Mu zindi nkino zabaye Muzinga yatsinze Urunani ku manota 57 kuri 48, Dinamo itsinda Mutanga United ku manota 88 kuri 43, mu gihe Rezipo bigishije Aigle Noir ko basketball ikinwa mu gutsinda vyoroshe cyane ku manota 120 kuri 32. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Atungimana urakoze. Dukomeze noneho ku makuru ya siporo n'imikino mu Rwanda, ayo mwayateguriwe kandi murayigezwaho na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite umukino ukomeye uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde ku munsi wa gatatu w'amajonjora mu matsinda mu rugamba rwo gushakisha itike yo kwerekeza muri Kameruni mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mwaka wa 2022. Ni umukino uteganyijwe kuri uyu wa kane mu mujyi wa Praia. Ni akazi katoroshye ku basore b'u Rwanda batarabona inota na rimwe nyuma y'imikino ibiri yo mu itsinda rurimo. Umutoza w'Amavubi Vincent Mashami avuga ko nubwo hari benshi mu Banyarwanda bamaze gukurayo amaso bishoboka kwitwara neza muri Cape Verde icyizere kigahita kigaruka. Nubwo bwose uyu munsi tudahagaze neza ariko ntabwo turakurayo amaso kuko mu mibare ni ibintu bigishoboka cyane. Wenda mu biganiro iyo uganira n'abantu ubona ari ibintu bakwiyeho amaboko bakwiyeho amaso, ariko twebwe tujya mu mibare ngira ngo atwereka ko bishoboka. Ni kesi cyo gusa yo kugira umukino umwe mwiza waduha amanota 3 hanyuma natwe tukajya muri course, kandi ngira ngo uburyo abasore turimo kubategura dufite videos tuzabereka za Cape Verde, ngira ngo ibyo byose bizakomeza kudufasha kugira ngo tuzajye muri uriya mukino ari nka finali kuri twebwe. Mu bakinnyi bahagurutse harimo umusore ukina hagati usanzwe mu ikipe ya Karaiskakis yo mu Bugereki ariwe Steve Rubanguka, asanga gutsindira Cape Verde iwayo bishoboka nubwo bitoroshye. Gushoboka ko birashoboka ariko ntibyoroshe, urumva abakinnyi bamaze amezi 7 badakina ama match ntibyoroshe ariko birashoboka. Twebwe tugomba kwishyira mu mutwe wacu ko tugomba kugenda gushaka intsinzi tukanayikorera. Mu itsinda ry'u Rwanda kugeza ubu ikipe ya mbere ni Mozambique ifite amanota 4 mu mikino 2, igakurikirwa ku mwanya wa 2 na Cameroon nayo ifite amanota 4 mu mikino 2. Cape Verde ni ya gatatu ifite amanota 2, u Rwanda rukaza ku mwanya wa 4 ano wa nyuma rukagira 0 n'umwenda w'ibitego 3. Mu mukino w'intoki wa basketball ikipe y'igihugu y'u Rwanda yamaze gutangira imyitozo yo kwitegura imikino y'amajonjora mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu Afrobasket umwaka utaha. Muri aya majonjora amatsinda 3 azahurira hano i Kigali, naho irindi tsinda rikinire mu mujyi wa Alexandria mu Misiri. Umutoza w'ikipe y'igihugu Vladimir Bosniak yahamagaye abakinnyi 19 akazasigarana 12 irushanwa rigiye gutangira. Muri abo bakinnyi bahamagawe ikipe ya Patriote niyo ifitemo benshi kuko yagarariwe n'abakinnyi 6. Iyi mikino y'amajonjora yo kwitegura Afrobasket ikipe y'u Rwanda izayifashisha nk'imyitozo kubera ko ifite itike yayo ikesha ko u Rwanda ari rwo ruzakira iryo rushanwa mu kwezi kwa 8 n'ukwa 9 umwaka utaha. Tugarutse muri aya majonjora azabera hano i Kigali muri uku kwezi kwa 11, ikipe y'u Rwanda izaba iri mu itsinda D hamwe na Mali, Algeria na Nigeria. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, ikipe y'igihugu Team Rwanda irimo kwitegura isiganwa rya Grand Prix Chantal Biya muri Cameroon rizatangira ku itariki ya 18 rikarangira ku ya 22 muri uku kwezi kwa 11. Abakinnyi 9 nibo bahamagawe ngo bitabire umwiherero umaze iminsi 5 ubera mu kigo Africa Racing Cycling Center i Musanze. Abo bakinnyi bazatoranywamo abazerekeza muri Cameroon ni Moise Mugisha, Shemu Nsengiyumva, Jean-Eric Habimana, Didier Munyaneza, Renus Uhiriwe, Eric Manizabayo, Joseph Areruya, Samuel Mugisha na Patrick Byukusenge. Iyi kipe ya Team Rwanda izaba iyobowe n'umutoza Felix Sempoma kuko Sterling Magner wari usanzwe itoza yarangije kontaro ye y'imyaka 5 ikaba itarigeze yongerwa. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Inshuti banywanyi baradiyo ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye bigeze ku musozo. Tubashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya Amerika. Nshimiye na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abamfashije kubibagezaho. Fasiri Gebeho niwe wegeranyije amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose muri byose, mukomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Tubararikire kandi ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya Amerika. Memorize kandi kugira aho mujye. radiyo ijwi rya Amerika ibagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Iri ni ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuhindi byarateye igikumu ku masezerano mashasha yo gufashanya mu byerekeye kwivuna abansi. Ayo masezerano yatewe kw'igikumu mu rugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo aheruka kugira mu Buhindi ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Mark Esper. Ayo masezerano azorekurira igisirikare ca Amerika n'ic'Ubuhindi gusangira amasanamu y'amakarata na satellite. Ivyo bikazokomeza ugukorana hagati y'ivyo bihugu bibiri. Mike Pompeo avuga ko Amerika n'Ubuhindi biko bikomeza ugukorana hagati yavyo bifatiye ku bibazo biterwa n'umugambi wa gikomunista w'Ubushinwa. Our leaders and our citizens see with increasing clarity that the CCP is no friend to democracy, the rule of law, transparency. Pompeo ati abayobozi n'abanyagihugu bacu batera babona neza kurushiriza ko umugambi wa gikomunista mu Bushinwa udacuditse na demokrasi, ubutegetsi bugendeye